Mwaramutse Edi, mwaramutse abaduteza amatwi. Turahera mu karere k'ibiyaga binini. Abantu barenga 30 barishwe mu bitero bikekwa kuba byarakozwe n'aba jihadiste hari ku munsi w'Imana n'uwa mbere mu ntara Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. David Beiza, umuyobozi wa Croix Rouge muri ako karere, yavuze ko abarobere umuhari ADF bateye imihana y'abanyagihugu haruhande y'igisagara ca Komanda kiri ku birometero 75 mu bumanuko bwa Bunia, umugwa mukuru w'iyo ntara. Ahatewe ni Mangusu ahasize ubuzima 17 hamwe na Shauri Moya ahishwa abandi 9, abandi 4 bicirwa ku kiraro cyo kuruzi witwa Ituri nkuko Beiza yabivuze. Abaroberi ba ADF bamenyerewe bazwi ko ari ishami ry'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu gice cyo hagati ya Afrika, uzwi ko ubwicanyi ku basivile ukoresheje imipanga hamwe n'ibindi bigwanisho bicira umuriro. Umushikiranganje wa mbere wa Kongo Jean Michel Sama Lukonde ariko aragendera ko karere ahejo ku munsi wa mbere yashitse Igoma kwirabira ibibazo by'umutekano muke urangwa muri ako karere. Amakuru kuri Afrika kandi kuri Mali, umushikiranganje w'Ubudaga jejwe imigenderanire n'amakungu Annalena Barboke araganira n'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali muri iyi ndwi. Umuvugizi w'ubushikiranganje arongoye yavuze ejo ku munsi wa mbere ko umutegetsi azobagiye kuganira kuri kazoza k'abasirikare b'Ubudagi bari mu gihugu ca Mali. Barboke ashika muri Mali kuri uyu wa kabiri ahatekanya kubonana na Assimi Goïta arongoye igihugu hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Abdoulaye Diop. Azoca abandaniriza urugendo rwiwe mu gihugu kibanyi ca Nigeri kuganira na Perezida Mohamed Bazoum hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Ibrahim Yakubu. Intumbero y'urugendo rw'uyo mukenyezi ni ukumenya ishusho ya politike n'umutekano uko bihagaze muri ivyo bihugu mu gihe Ubudagi bwikekeranya nimba bwogumiza abasirikare babwo muri Mali. Ubudagi bufise abasirikare hafi 1,100 mu mugwi w'abasirikare ba ONU bari kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali wiswe MINUSMA. Iki gihugu ca Buraya caratanze kandi abasirikare 300 mu nteko z'ubumwe bwa Buraya ziri kumenyereza abasirikare ba Mali. Amakuru ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ejo ku munsi wa mbere ko mu mpera z'indwi irangiye bwasambuye ubuhinga bwa Ukraine bwo kwikingira ibitero by'indege. Ni mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky agabisha ko Uburusiya bushobora kongera gutera mu buseruko bw'igihugu ciwe. Ibi byatangajwe n'Uburusiya nta wabitohoje, ariko umuvugizi w'Uburusiya wo kwivuna abansi Generale Major Igor Konashenkov yavuze ko igisirikare ciwe cateye amamisire asambura ibikoresho bya gisirikare bitera amabombe 4 bya Ukraine ku munsi w'Imana. Konashenkov yavuze ko ibi bitero byatumbereye mu manuko bw'imicungararo y'igisagara ca Dnipro kandi byasambuye n'ivyuma by'ubuhinga bwo kwikingira misile mu ntara ya Mykolaiv na Kharkiv. Zelensky yongeye gusaba ejo ku munsi wa mbere Amerika n'ibihugu bya OTAN izindi mfashanyo za gisirikare. Yasabye na cane n'abashinga amateka ba Korea y'Epfo kumurungikira ibindi bikoresho bishobora gukorora misile z'Uburusiya. Mu Bufaransa naho, Ubufaransa bwarirukanye abarusiya 6 bukeka ko bakora nk'abasumyi b'urusaku ku izina ry'ubudiplomate. Umushikiranganje mu Bufaransa jejwe imigenderanire n'andi makungu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko ibi ari nyuma y'aho iperereza ry'Ubufaransa rimenyeye ibikorwa byo mwibanga bikorerwa ku butaka bwabwo. Uwo mushikiranganje yavuze ko abo bantu babasanze bakora ibikorwa bibangamiye inyungu z'Ubufaransa, ariko iri tangazo ntiryavuze ubwoko bw'ibikorwa bagirizwa. Naho leta z'ubumwe za Amerika yarategetse abakozi bayo badakenewe cyane muri konsila yabo mu gisagara ca Shanghai ni mu gihugu c'Ubushinwa
bategekwa kuvayo ku bwoba bw'amagara yabo. Ibi byavuzwe n'umuvugizi wa ambasade yabivuze ejo ku munsi kuri wa kabiri mu gihe iki gisagara cabonye abandura COVID-19 biyongereye kandi n'ibikorwa byongeye kugagwa. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu muri Amerika bwategetse iritahuka kubwa COVID-19 kandi n'abadiplomati ba Amerika baragaragaje amakenga ku magara yabo. Igisagara ca Shanghai mu Bushinwa cashizwe mu ngingo zikomeye kuva uwo mugero utera ubwa mbere mu gisagara ca Wuhan mu 2019. Iki gisagara ca Shanghai cavuze ko caronse abantu banduye bashasha barenga 23,000 kuri wa kabiri, aho benshi mu miliyoni 25 bakiri muri guma mu rugo muri ico gisagara. Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino kw'isi utugejejeho. Inshuti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Uganda mu karere ka Gisoro muratwumvira kuri FM 88.9 ya radio Ijwi riyobora. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Amakuru yo mu biyaga bigari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bibogobogo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura. Emmanuel Macron kuba arwaye wa mbere si ibintu bitangaje rwose, aho naho yashitse bwa mbere ashobora gutsindwa nuko amajwi ya Marine Le Pen yaseranije na ya Eric Zemmour n'uwundi wa gatatu bashobora gutsinda Emmanuel Macron. Abo ni bamwe mu bakuwe mu byabo n'intambara muri Kivu y'Epfo. Leta y'u Rwanda irateganya gahunda yo kugabanya inzibutso za jenoside. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muracyari kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rurateganya kugabanya inzibutso hagasigara nke zafatwa neza zikabasha no kubika ibimenyetso. Umuryango w'abarokotse jenoside Ibuka wo uvuga ko ushyigikiye iyo gahunda, ugasaba ko inzibutso zitashyirwa kure byasaba abarokotse gukora ingendo ndende. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboye. Iyi gahunda yo guhuza inzibutso za jenoside yatangijwe muri 2019 binyuze mu iteka rya Perezida wa Repubulika nimero 061/01 yo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2019 rigena imitunganyirize n'imicungire y'inzibutso harimo n'uburyo zigomba guhuzwa. Ibarura ryakozwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya jenoside ikiriho CNLG mu mwaka wa 2015 igaragaza ko muri icyo gihe mu gihugu hose hari inzibutso 134 n'imvi 115. Ubwo komisiyo ya Sena yari muri iki gikorwa umwaka ushize, uturere twagaragaje ko kugeza ubu ari inzibutso 172 n'imva 53. Ibyo bigaragaza ko hari intambwe z'ikubitiro zatewe mu guhuza inzibutso. Leta isobanura ko iteganya kureba uburyo imibiri igaragaza uko jenoside yakozwe yabikwa neza mu buryo bwa gihanga kandi ikabikwa igihe kinini. Minisitiri Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda aherutse gusobanurira abasenateri ko kugira ngo ibi bigerweho bisaba ko hasigara inzibutso nke zo kubungwabungirwamo amateka. Igikorwa cyo kureba uburyo imibiri ishobora kubikwa imyaka myinshi, iyo tekinoloji rero turayikorera ku rwibutso rwa Murambi, nitumara kuyirangiza twagira n'izindi nzibutso tubijyanaho, iyi mibiri igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, hanyuma tugasigara tuganira n'abantu n'izindi nzego kugira ngo indi ibe yashyingurwa. Ntabwo iyo mibiri yahama igihe cyose, twumva hasigara imwe nk'ikimenyetso cya jenoside, ariko ntibibe ngombwa yuko ku nzibutso zose iyo mibiri ikomeza kuba ihari. Kubungabunga imibiri imwe indi ikazashyingurwa birajyana n'ibirimo gukorwa muri ibi bihe byo kubungabunga bimwe mu byarangaga bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni kimwe n'imyenda, naho hari tekinoloji turimo dukoresha inyamata y'uburyo imyenda nanone ivanwa mu mukungugu n'ibindi biyangiza,
igashobora kuba yazabikwa igihe kinini, nka kimwe nyine mu bimenyetso bigaragaza ko abishwe bari bafite n'ibyabarangaga. I Nyamata twarabirangije, niyo mpamvu twabyimuriye ku rwibutso rwa Ntarama ruri hafi ya Nyamata kugira ngo bikomereze aho ngaho. Umuryango Ibuka wita ku bibazo by'abarokotse jenoside wemera neza politike ya leta yo guhuza inzibutso mu rwego rwo kugabanya umubare wazo kugira ngo izisigaye zibashe gufatwa neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Bwana Ishakiye Naftali yabwira Ijwi rya Amerika bimwe mu bikwiye kuzitabwaho. Cyambere nuko abantu bafata mwanya bakaganiriza abantu bigasobanurwa. Cya kabiri nanone gikwiye kwitabwaho hari no kureba intera y'ahantu imibiri ivuye naho ishaka kujya, uburyo ahantu imibiri ivuye naho igiye hakaba hari intera nini. Nta muntu ukwiye kwibuka abantu be yakoze ibirometero 20-50. Icyifuzo cy'uyu muyobozi wa Ibuka ntikijya kure n'icy'abandi bacitse ku icumu. Bwana Pascal Murindwa mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba nawe atanga icyifuzo cye. Ntabwo byaba ari byo, ushobora kuba ubungishije abantu ababo yenda batuma ntibazagire accessibility kubageraho, bashenda nk'urwo rw'Gashora ruhuza ikintu cyahoze ari komine ukarukuraho yenda ukabijyana i Nyamata. Ntabwo byaba ari byo, waba udufasha abantu ukabajyana ukabashyira kure y'ababo. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya uko abandi baturage batari mu bacitse ku icumu bumva iki gitekerezo. Uyu ni umuturage utuye mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba twavuganye. Natwe twese nk'abaturage muri rusange tuba dukeneye ahantu ho kwibukira kandi hafi y'iwacu. Ni ukuvuga ngo hariya ni ahantu twishyikira, ni ahantu dushobora kugera bitatugoye, ni ahantu abana bacu bashobora guhita wa mwana uvuye kwiga kahareba ko bati hariya ni ku rwibutso. Ni ukuvuga ngo ni ahantu hashyinguye imibiri y'abazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Kugeza ubu hari inzibutso za jenoside enye zatangiye gusabirwa kwinjizwa mu rwego rw'isi zikajya zicungwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO. Ku ikubitiro inzibutso enye zirimo urwa Nyamata mu karere ka Bugesera, urwa Murambi muri Nyamagabe, urwa Gisozi mu mujyi wa Kigali n'urwa Bisesero muri Karongi nizo zoherejwe muri UNESCO. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda isobanura ko leta y'u Rwanda yamaze kugeza ibisabwa muri UNESCO mu mwaka wa 2018 ariko byadindijwe n'icyorezo cya COVID-19 cyahise gikurikiraho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urukiko rw'ubujurire mu Rwanda rwategetse urwego rw'amagereza gufungira Bwana Fabien Twagirayezu muri gereza iri hafi y'aho urukiko ruherereye. Umucamanza yavuze ko ari ngombwa ko Twagirayezu aburana imbonankubone aho kuburanira kw'ikoranabuhanga. Ni mu rubanza aburanamo na bagenzi be ibyaha byo gushaka kugira nabi ubutegetsi buriho. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa. Bwana Fabien Twagirayezu wabaye intandaro y'isubika rubanza ryo kuri uyu wa mbere yagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakurira izwi nka video conference. Abareganwa nawe bane bari mu rukiko rw'ubujurire. Twagirayezu afungiwe muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Twagirayezu yabwiye urukiko ko yari yandikiye ubuyobozi bwa gereza afungiwemo asaba kumwimurira hafi y'aho urukiko ruri akaburana yisanzuye. Arashaka kuburana imbona nkubone, hari n'umunyamategeko umwunganira na bagenzi be aho kuburanira kw'ikoranabuhanga. Yavuze ko mu buryo bw'ikoranabuhanga atumva neza amagambo yose avugirwa mu rubanza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira yabwiye urukiko ko byaba byiza Twagirayezu aburanye imbona nkubone. Yavuze ko nawe ubwe yandikiye ukuriye amagereza mu Rwanda asaba ko yunganira bamufungira hafi y'urukiko. Yavuze ko yatunguwe no kubona atari mu rukiko nk'abandi. Gashabana yasabye ko mu migendekere myiza y'urubanza no mu nyungu z'ubutabera urukiko rwasuzuma ubusabe bw'uwo yunganira. Yavuze ko ibyo Twagirayezu na bagenzi be baregwa ari bimwe kandi n'icyemezo cy'abafatiwe ari kimwe. Gatera Gashabana arasaba ko Twagirayezu kugeza ubufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose yahabwa uburenganzira bungana n'ubwa bagenzi be. Umushinjacyaha Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko kuburanira kw'ikoranabuhanga ubwabyo nta mbogamizi byakabaye biteza. Gusa mu nyungu zo gutanga ubutabera buboneye, Mukunzi yabwiye urukiko ko kuba uruhande baburana rusaba kuburana imbona nkubone ari uburenganzira bemererwa n'amategeko. Umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ivuga ko mu buryo bw'ikoranabuhanga umunyamategeko Gashabana nabo yunganira bagejeje ku rukiko imyanzuro y'inyongera igihe cyararenze, agasaba ko iyo myanzuro urukiko rwayitesha agaciro. Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko yashyizemo iyo myanzuro hasubiza ku bindi bimenyetso ubushinjacyaha bwashyizemo nyuma. Gashabana aravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bugamije gushaka kubabuza uburenganzira busesuye bwo kwiregura. Yavuze ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Yabwiye urukiko ko uruhande baburana rutubahiriza ihame ry'uburenganzira busesuye bwo kwiregura no kubona ubutabera buboneye. Izo ngingo zombi nizo zateye inteko ihuranisha kujya kwiherera yifata y'imyanzuro.
nyuma y'igihe kitarambiranye umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe icyemezo gitegeka urwego rw'amagereza kwegereza Twagirayezu hafi y'urukiko rw'ubujurire. Yavuze ko ku kijyanye no kuvuga ko atumva ibivugiwe mu rukiko bitari ukuri kuko yasubizaga kubivugirwa mu iburanisha nta mbogamizi, yahisemo kwimurira iburanisha ku yindi tariki. Ku nzitizi y'ubushinjacyaha urukiko rwavuze ko kuba habayeho isubika rubanza ari umwanya mwiza ku bushinjacyaha buzasoma imyanzuro yatanzwe n'abaregwa bwazahura n'imbogamizi bukazazigaragaza mu iburanisha ritaha. Abaregwa kugeza ubu 5 bafashwe mu mwaka wa 2018 ari abarwanashyaka b'ishyaka FD inkingi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda bari barangajwe imbere na bwana Boniface Twagirimana wari vice perezida wa mbere wa FD inkingi. Uyu rwego rw'amagereza rutangaza ko yatorotse gereza ya Mpanga yarafungiwemo. Bwana Fabien Twagirayezu ufatwa nk'umukuru w'itsinda yarashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga mu ishyaka FD inkingi. Ari muri babiri bakatiwe imyaka 12 y'igifungo, ari nacyo gihano kiremereye muri urubanza. Ahegwa ko yarashinzwe ibikorwa byo kohereza abarwanashyaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kwitoza gisirikare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu mwaka ushize 2020 urukiko rukuru mu Rwanda rwabahamije ubwinjiracyaha mu kure mu mutwe w'ingabo utemewe. Ibyaha bahakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Akavugira ubusajwi ry'Amerika i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bibogobogo muri teritwari ya Fizi intara Kivu y'Epfo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri mu mujyi wa Uvira. Abo baturage bari basanzwe batuye mu mihana irenga 200 ariko kuri ubu birundanirije mu mihana itarenga 3 kubera ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho, aho bakambitse bamwe mu nsengero abandi mu mazu yahiye Kisombe no kwa Matare. Bavuga yuko kubera kudahabwa inkunga n'abagira neza imibereho yabo irushaho kuba mibi. Rutabagisha Rutambwe yarasanzwe atuye mu mwana wo mu Magunga, ubakambitse mu bibogobogo kwa Matare. Bebwe kuronka ibyo kujya biratugoye cyane, tawinga urabona kiriya gihugu cyayi bogobogo mu plateau y'ibokoboko igizwe n'amasekiteri 2 ikagirwa n'amagurupe 3, ariko twese abo bantu bose bari ahantu hitwa gusa bari muri iyo mihana 2, ni umuhana wa Bisombe ni umuhana wa Bishanda uhura no kwa Matare. Ntibatambuka nta bagenda ibirometero birenze 2 uko kugira kujya kuboneka biboneka ku ngorane mupaka haboneka ifaranga duhabwa ifaranga n'abana baciyo bari guverinema FRDC akaba ari kutujana ibyo kurya. Usibye iki kibazo cyo kudahabwa imfashanyo y'ibiribwa, aba baturage bafite n'ikibazo cyo kutagira ibitaro kuko n'ikigo nderabuzima bafite hari indwara kitavura ngo marubonesha. Ni umuturage wo mu bibogobogo. Duhereye ku bagore afite inda, umugore unaniwe kubyara mu nzira isanzwe uwo ni ugupfa, kuko mbere umugore unaniwe kubyara abantu bagitekanye Andreas zakazivanga Baraka zikaja mu bwo kubatora, ariko ngo mutanzira kandi urumva inepfo muri meri ya Baraka niho hari abadokiteri, ariko urumvira iwacu nta badokiteri bahari. Icyo nicyo kibazo kabisa cy'ubuzima abantu bafite, aho abana kugwara izi ndwara zikomeye, abantu ko barapfa akarengane kubera nyine situation abantu bari mukumize. Nazubagape washimangira ko n'abana babo bafite ikibazo cyo kwiga nabi, kuko mu mashuri bari basanzwe bigiramo yahiye, abandi nabo babuze uburyo basubira ku ishuri kubera impamvu za mikoro make. Abana bacu benshi tibiga kubera kubura ubushobozi ikibishurira, kuko abantu bose n'abanyage, abandi bigiraga ahantu heza kwibarabara Baraka Uvira n'ahandi. Tumaze gutegwa inzira zarabuze abantu tuba bakigenda, n'ubu nyine turasa nk'abantu bimiriwe, ariko kandi icyo dufasha nuko mwatuvugira hirya no hino bakadufasha. Benshi baricaye kubera ubwo bushobozi bukeya, abandi nyine bene abana bato ko bariga, umutekano nyine utari mwiza cyane. Iyi miryango irenga 500 iri mu bibogobogo igizwe n'abantu barenga 7,000. Nubwo biruku irashima uruhare rw'ubuyobozi bwa gisirikare bwo muri aka karere, kuko n'agahenge k'amahoro bafite aribo babikesha. Turashima Generale Ramazani Fundi uri wa operation Sokora de Sid. Nimba abantu bahaye bava mu bibogobogo bakaza bakikano Baraka, ni ku murimo yakoze. Yavuye Uvira araza agera Baraka, akoresha inama Baraka, yumvisha abantu ikibazo yuko bakwiriye kubana bose mu mutekano bakabana mu mahoro. Agenda akoresha inama za Rweba, arazamuka akoresha inama za Ibogobogo, ndetse yongera n'izindi ngabo. Twagerageje kuvugisha ishiramwe ryawo rishinzwe ibikorwa by'ubufasha muri Fizi na Uvira rizwi ku izina ryawo cya, ritubwira yuko batemerewe gutanga amakuru, gusa andi makuru ava mu bibogobogo
avuga yuko hari ubufasha ishyirahamwe rya pamu ijiyafi hamwe na gakondo ndetse n'amahoro batanze kuri aba baturage. Si mu bibogobogo honyine hari ibi bibazo by'abatesheje ibyabo, bavuga yuko bafite ikibazo cyo kudahabwa ubufasha, ahubwo n'abaturage batuye za Rurambo, Rubuga nabo bafite icyo kibazo. Vedaste Ngabo ku bwaragijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu Bufaransa, Perezida Emmanuel Macron na Marine Le Pen utavuga rumwe na leta nibo bazahatana mu ciciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu mu mpera z'uku kwezi. Mu matora yabaye kuri iki cyumweru, Macron yaje ku mwanya wa mbere n'amajwi 27.60%, mu gihe Le Pen yabonye amajwi 21.95%. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye n'umunyamakuru w'inararibonye Athanase Karayenga uri Paris mu Bufaransa, aragaruka ku byavuye mu matora yabaye kuri iki cyumweru nuko ibintu bishobora kuzagenda mu matora y'iciciro cya kabiri. Mu by'ukuri ntibyatangaje kuko institut de sondage bajya bapima imico y'abantu ingene bazotora babivuze kuva kera yuko Macron azoba uwa mbere, kandi baravuga yuko Marine Le Pen azoba uwa mbere. Emmanuel Macron rero kuba arwaye uwa mbere si ibintu bitangaje rwose, ahubwo igihambaye cerekana yuko naho yashitse ubwa mbere yoshobora gutsindwa nuko amajwi ya Marine Le Pen yateranije n'aya Eric Zemmour n'uwundi wa gatatu ndabiyogitsinda mugabo afite amajwi makenya. Uteranije rero amajwi y'abantu bitwa ngo bari iburyo bwa kure cyane bashobora gutsinda Emmanuel Macron. Birashoboka rwose kubera kuko uwundi mugabo yitwa Mélenchon nawe yaronse amajwi menshi cyane, wewe rero ari rubavu mugabo irubavu bwa kure, hanyuma yavuze ati ntimuze muha amajwi yiwanje Marine Le Pen, mugabo ntiyavuze ati murayaha Emmanuel Macron. Bivuga yuko mu bamutoye bamwe bashobora gutora Marine Le Pen naho bamwe bari ububafu bwa kure n'uburyo bwa kure, ntawuzi rero ingene bazotora. Bivuga yuko Emmanuel Macron mugabo naho abazwa yuko ashobora gutsindwa, kandi nivyo arashobora gutsindwa. Bivuga n'ubwa mbere umuntu w'umukuru w'igihugu yahora atwara aronka amajwi menshi gusumba ayo yaronse ubwa mbere. Ico ni ikintu cerekana ariko abantu bamwizeye. Ikindi cya kabiri ni uko muri iki gihe turimwo harimwo ibintu byinshi byahindutse, cyane cyane covid yarakubise abantu baramererwa nabi cyane, si mu Bufaransa gusa ni ku isi yose. Hanyuma n'ingwano yo muri Ukraine rero nayo iratera ubwoba, abantu barafise umutima uhagaze. Byerekana yuko uzotorwa ari we wese, ari Emmanuel Macron ari Marine Le Pen, ni ukuri kuva icyo gihe cya covid n'iyi ngwano yo muri Ukraine ntibyo byoroshe. Biravugwa ko Marine Le Pen atsimbataye ku mico n'imigenzo ya kera, harimwo no kuba avugwa ko azira abimukira. Hamwe yotsinda kubimukira bari mu Bufaransa, ibintu vyogenda gute? Muri make ntacyo hinduka kuko nta kibazo cy'abimukira si benshi ikirenga, ahubwo afite ikibazo muri icyo kimwe, afite ikibazo cy'abantu bavuye muri Afurika kuva kera, bavuye mu bihugu by'Abarabu, bavuye mu bihugu by'abirabure byo muri Afurika. We babona ko arabimukira, mugabo benshi n'Abafaransa babyawe n'abantu baje kurwanira Ubufaransa kera cyangwa baje gukora ino kera. Benshi rero bita ngo n'abimukira, ariko mu by'ukuri n'Abafaransa ahubwo babuze umuti wo kuvura ibibazo bafise, mugabo bija n'ukwibesha ntaca azohindura. Naho kubavuga ko yoba afitaniye imigenderanire myiza kandi akunda gushimagiza Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, mu gihe tubona ibibazo biri Korea banko muri Ukraine, hamwe yotsinda mwobona ko ico kibazo cogenda gute cy'Ubufaransa, ko yavuze ko hamwe yotsinda yosubira kugirana imigenderanire myiza na Putin?